Umunsi umwe umugabo n'umugore bagiye ku rubanza, kwa kundi muja mu rubanza muvuga ati noneho ntidutevye turagarutse, reka duhasimbire gusa tuce tugaruka. Uyu mugore rero ahita aziga akana kari kagiconka ariko gasa nkaho kariko karakura, yibwiye ati ndaje, ariko aribagira yuko atawugenda avuga ngo ndaje. Yaragiye rero araja mu rubanza, urubanza ruraryoha pe, ariko icyamutangaje nuko yasanze urubanza ari ibintu byinshi bitateguwe, ndetse kandi n'abantu bo kurukora ari bake. Ahita asabwa kuba umwe mu bakora uru rubanza, kandi ko yari abantu bo mu muryango ntiyari kubankira. Uyu mugore rero nuko yahise abigenza, barakora. Urubanza rugiye guhera mu musaha w'umugoroba hahita hagwa imvura. Imvura iguye rero umugabo aramubwira ati mugore wanje, urabona amaze kuboregwa, rero ko maze kuboregwa ngwino turyame hano tuzotaha ejo, kandi urabona ko n'imvura ari nyinshi, urabona ko n'imyonga ducamwo atari imyonga myiza, ngwino rero ugume hano tuzoba turataha n'ejo tutahe mu mutekano. Uyu mugore aravuga ati jewe uko vyagenda kose ntegerezwa gutaha, ntaco mbuza gutaha kuri uyu munsi, kuko umwana wanje yiriwe atonse, sinshobora kurara ino ngo yongere arara atonse, yorarira ijoro ryose rigaca. Umugabo aramubwira ati egome sindaguharirije, umwana ashobora kuza kurira, bashobora guhangayika bo mu rugo, ariko vyibuze ejo twotaha mu mutekano, kuko n'ubu twokwihuta tukagira ingorane hoho twokunguka iki? Ariko uyu mumama aravuga ati uko vyagenda kose ntegerezwa kurara mbonye umwana. Uyu mumama rero aramubwira ati nimba utaza ngo dutahane jewe nditahana. Uyu mugabo rero aravuga ati noneho bigende gute? Jewe ntabwo ndi bwemere kuva ngaha muri iri joro, ngwino turare. Uyu mugore aranga aravuga ati tutegerezwa gutaha, wavyanka wavyemera, sintegerezwa kwemera ngo umwana wanje araricwa n'inyota n'inzara. Uyu mugore rero yahise agenda, maze n'uyu mugabo aremeza barataha, kandi hari mu ijoro rikuze imvura yariko iragwa. Ese uyu mugore yahisemwo neza? Ariko ndazi ko iyi nkuru yayikuzaniye ubusa, ndaje nkubwire ikosa uyu mugore yakoze. Reka manze nkwakire, welcome, shika urisanga waba uri mushasha canke twamana hano. Aha ni kuri YouTube aho tuganira ibintu byinshi bitandukanye. Uyu twawugize umuryango tuganire kandi duhanurane. Hano rero tuganira ibintu byinshi bitandukanye byagufasha mu mutwe, mu mutima, ndetse no mu mubiri, tutibagiye no mukija ku mufuko. Aha rero twahaye ingingo imwe kandi duhuriye, kuko tutegerezwa kurondera uburyo bwiza twabaho neza, kuko buriya nta kintu kibabaza nk'inzara. Ariko kandi twasanze atakindi kintu gikompleta ibintu vyinshi hano ku isi atari amafaranga. Niyo mpamvu rero duhanurana kugira ngo dukorwe dushoboye kose turonke amafaranga. Ibi rero birashoboka, kuko n'abayarose nta kindi kintu bakoze, ahubwo nuko bakoze cyane, nuko baciye mu nzira zitandukanye, arizo twaba twaganiriye ko buri munsi. Niba uri mushasha rero kanda subscribe, niba twamana buri munsi naho ndagushimira, kanda like utubwire no muri commentaire. Hano rero twahaye iyindi ngingo ikomeye cyane, ariyo kugerageza gufasha uwo ari we wese utitayeho ngo ninde, cyane cyane ko gufasha ari umugisha. Burya urose umuntu ufasha wakabimushimira kuko wewe agushimira, kuko wewe umufashije aba akukoreye ikintu gikomeye, akwandikishiriza imigisha ku Mana n'imihezagiro. Ibi rero twavuze ko ugomba gufasha umuntu muri we wese utitayeho ngo ninde, akomoka he, nimufasha nzungukira he, azonsubiza iki? Oya, umufashe gusa kubera ko wewe ubona yuko akeneye ubufasha. Numara kumufasha agize ngo agushimire, umubwira ati rero kuba ugombye kunshimira kwa nyako, uragenda ugirire ineza nawe uwundi muntu byibuze umwe. Icyo gihe nanje uzoba unshimiye, nagusaba rero ngo agushimire nawe uzumusabe nk'ibindi agusavye. Ibi rero twabonye ko bizozunguruka bitagufashije, bizogufashiriza.
reka nibaze yuko atamwe ari kumwe natwe muri uyu mwanya atarakanda subscribe, nimba hari reka kande subscribe. Reka rero tugaruke mu nkuru yacu. Uyu mama rero bamaze gutanya n'uyu mugabo baratashe, imvura ari jeregere, ibintu bimeze nabi. Uyu mugabo rero yegera bari umugabo ati nubwo bigenze uko jewe sinabishaka, sinashaka ko dutaye amasa, ariko nta kundi reka tuvyemere ngwino dutahe. Aba rero bariko baragenda bageze ahantu mu musoko munini cyane kandi mubi urimo imyijima myinshi. Aha rero hari ikintu cyabakanze, kikibakanze rero bahita bagenda birukanga baje imbere berekeza mu rugo, maze kureka ko uyu mugore yari yarushe kumbure kandi nawe uraza abantu bamamara n'ibintu byo kwirukanga ntibihuza, ahita atsitara aca aragwa, aca tumuco kwibuye arameneka umutwe ahita apfa. Ushaka kuba ugangutse ariko nuko byagenze inshuti yanje. Ibi rero urabona ko uyu mumama yihutiye gusa kugira ngo umwana wiwe aticwa n'inyota cyangwa ngo atarira mu ijoro rimwe, mugabo bikarangira uyu mwana abuze iryo bere ubuzima bwiwe bwose. Yavuga ati umwana wanjye ntiyoraratonse, noneho bica birangira ubuzima bwiwe bwose atakirironse iryo bere, apfuye. Aha rero iyi nkuru irababaje egome, ariko buriya iyo umuntu ashikiwe n'ikintu cyangwa se iyo umuntu apfuye ntitwakabaye tubabazwa nuko umuntu apfuye kurusha uko twabazwa nuko twibaza ati none uyu muntu uko apfuye abe ari jewe mpfuye byaba byifashe gute, ese naba niteguye? Reka rero n'iyi nkuru bwibabaje tuyikuremo isomo. Ese buriya uyu mama nyagisi gisanzwe cyangwa nyine yagizemo uruhara? Buriya hari igihe wihutira abari muhira ukica abari mu nda. Uyu mugani n'abakera bawuciye. Hari igihe wihutira abari muhira ukica abari mu nda. Ibyo byashikiye n'umumama yirukiye umwana kugira ngo arare amwonkeje ntagire inyota irenze, ariko cyo birangira uyu mwana abiburiye ko byose. No mu buzima rero nuko ni wihuta cyane ushobora kuzonona n'ibyo kunze kurusha uko wari kubireka bikagenda buke buke ariko bikagera kure. Ushobora kuvuga ati je ndacerewe, jewe ndakuze, ngomba kugira mbangu, ngomba gutera imbere ubunyene, ibintu ngomba gucamwo ubunyene, ariko ushobora kwihenda. Ibintu byose ni buke buke, ngo buke buke bushikana umusigwa ku mugezi, kandi ngo buke buke bukomeza igihonye. Ibi rero ni ibintu byaba byabaye mu buzima busanzwe, cyane cyane ugwaruka rw'iyi minsi, aho usanga bavuga ngo ibintu naho bakimvira yuko ubuzima ari ikintu bazorondera uyu munsi, ejo bakaca bakironka. Biragusaba kugira vision mu myaka iri imbere, ukavuga ati none ikintu ndiko ndakora nzokigiramo inyungu mu gihe kanaka, ariko atari muri aka kanya ka none. Kuko buriya abantu benshi dukunda kuvuga ngo none ngo ibintu bya fast ngo ibintu bikunde n'ingoga, ngo ibintu bibe aho naho, ariko tukibagira yuko ikintu cyose ari ku mwanya wacu. Kujya ko ata muntu avukira amezi 3, bisaba ko umuntu avukira amezi 9, bigasaba yuko igikoko kanaka kivukira ku mezi yategekanijwe, atavyo kuvuga ngo noneho ngo reka tutihutishe ngo birihutirwa. Oya, mu buzima ni buke buke, nibishika bikagusaba guhitamwo nk'aya mahitamo y'uyu mugore, uzomanze uyumvire, mbega ndamutse nihutiye iki kintu nshaka kwihutira muhira, nizihe ngaruka zishoboka nshobora guhura nazo? Ese ndamutse ndetse kucihutira nkazoca kukiraba ejo habona, nizihe ngaruka zishoboka nashobora guhura nazo? Aho dusanga ingaruka nyinshi rero uzohitondere maze ujane ari ingaruka nke. Aha rero ndibaza yuko uzoba ubikemuye. Twumvise ko rero buriya buke buke arigo rugendo, buke buke bushikana umusiba ku mugezi, kandi buke buke bukomeza igihonyi. Nshuti yanje, ibintu byose no kwitonda, ugiye buke buke cyane ushobora kudashika, ariko kandi wihuse ushobora gupfa. Genda buke buke rero ku rugero rwiza, kandi ntukihutire ibiri imbere ngo usange wononye n'ibindi, cyangwa se n'ibyo wifuza ubyononeye nkuko byabariye
kuri uyu mumama. Inshuti yanje rero reka nibaze ko ikiganiro gikuyemo inyigisho ikomeye. Jewe banta L6 Sinde wagutegura ikiganiro nk'iki kugira kugezaho nimba uzirakanda subscribe rero shira ko subscribe canke sabone bivana n'umukoresha muri telefone yawe kugira ngo wame ubana natwe muri video nyinshi zitandukanye. Ndabakunda cyane rero banta L6 Sinde, ciao ciao.